bakunzi barimo TV aho muri hose ndabaramukije Imana icunge mukaba muri kumwe na Jean Pierre Rukundo abashikiriza ibiganiro nkuko bimenyereye. Uno munsi ndabashikiriza ikiganiro gisa nkuko ari special kuko tuza kuvugana n'umuntu yaciye mu buzima bugoye bivanye n'ingene yavutse. Nkuko mubizi bisaba abantu babiri kugira umwana avuke, bikasaba nuko n'abo bantu babiri bamurera kugira abe équilibré amere neza. Mbwa birashika kumvo ziriya na ziriya abo bantu babiri swati ntibavyemere cyangwa ntibavyumvikaneho cyangwa izindi mvo n'imvu zikabaho uwo mwana akaregwa handi cyakarigwa n'umuvyeyi umwe. Muri izo ka zose uwo mwana aba afise ikintu abuze. Uyu musore rero mukaye muza kubona araduha intaha ingene byagenze. Reka rero tumwumvirize. Yarashizeho association cyangwa fondation yitwa Be Parents Foundation. Nibaza yuko ibikorwa agira kore cyangwa ariko arakora ari ibintu byiza akeneye soutien, tukaba turi nyuma yiwe kandi n'ibintu vyumvikana ni abantu baba batamerewe neza mu bana baba bakeneye igifasha. Karibu wongere representer s'il vous plaît. Izina ryanje nitwa Ndayisenga Olivier nkaba ndi mu bana batagize amahirwe kumenya abavyeyi. Nagize ikibazo cy'uko mama wanje yakundanye n'umusore ava mu kandi karere cyangwa mu yindi ntara, hama bitewe n'ukuntu abajene bagenda barafyina asanga yamuteye inda, hama barumvikana ko aduteza kuzomutwara. Ibyo barabyumvikana, ariko haje kuba ikibazo cy'uko nonani turuwa murazi byari byeze kijya gihe hari intambara y'amoko. Data wanje yahavuye apfa ahitanywe n'ivyo batari bwabane na mama wanje. Mama wanje barabuze umugabo, nanje camvuka sanga yo absence, sanga nta papa wanje ashaka kuronka. Ikibazo nyamukuru rero cyari kinahari gikomeye nuko mama wanje atarazi neza aho umugabo yava. Yarazi intara gusa, ariko murazi ko intara ari nini. Nkwije imyaka 5 niho mama wanje yavuye aronka ubundi mugabo acaja kubaka. Jewe cansigarana n'abavyeyi biwe, ntuvuga sogokuru na nyokuru. Hama imyaka yo kuja kwishuri igeze, baranshira kw'ishure. Ndiga primaire ngeze mu mwaka wa 4, sogokuru wanje carapfa. Ndabandanya sigirana n'umunyokuru ngeze mu mwaka w'indwi, nawe nyene carapfa. Nshasigarana oncle canke marume, uwo nawe niwe yaje kunsubiza inyuma cyane ku buryo n'ubuzima bw'iwanje bwahaswe kuhasigara. Ni ukuvuga ko yashatse kunyirukana ngo ninji iwacu, nanje iwacu ntaho nzi. Mama wanje ntashaka kuhandangira nawe ntahazi. Yego muri ubwo buzima hamwe niga ishuri, ahandi ndayiheba, hamwe umwaka umwe nkawiga ukurikira ikanka, canke nkiga mu mwaka umwe ugasanga nize trimestre ya mbere iya kabiri bikanka nca ndayiheba. Bitewe n'iki nuko nasanga aho mbaye kwa onke bidashobora kunkundira ko mbandanya niga. Bivuga ko naja ku ishure nkavayo nkabura ivyo kurya, kandi atari kuvuga ko bibuze, ahubwo ari kuvuga ase n'untoteza je ubwanje niyo muri. Harageze igihe hoho mbere yashatse no kunyica, yashaka kubicisha mu nzira yiwe y'ukuntu je no muviraho. Igihe kimwe vraiment ni Imana yakinze, yaratoye ishoka ari mwijoro ntamubonye. Murazi ko ruguru atamatara hari, niyo numva akantu k'ubwoba gatoya. Ngiye kuraba imbere yanje ni uguca ndamubona banguye ishoka, ndagira Imana ndiruka aho ndamusize gatoya. Nuvuga ko ubuzima butaje kumira, ariko by'ukuri Imana iri nabo yakoresheje ndiga birashoboka. Nubwo bitoroshe, harageze aho niheba kubyo numva ko igihugu cy'u Burundi no kivamo kandi ari cyo navukiyemo, ari icanje. Ariko nshimira Imana rurema
iyo yangumijemo agatima ko kumva nubwo byari bigoye ko neza kwiga vrema. Yego ntabwo rero ndiga heza no munsi rero narahejeje maze guheza niho kuva n'ubona ngiri muto nabandanije nkora amatoza menye neza inkomoko yiwanje. Nahavuye ndonka kwa data mbyara gusa nuko urumva yari yaramaze gupfa, ugasanga umuryango wiwe ndawigera ndawusigurira uwo ndiwe cangira Imana asanga yanapfuye abivuze, ariko nabo nuko batari bazi yuko batari bazi jewe aho ndi naho boze batumbera, bari bazi ko ndiho. Nukuvuga ko rero nahavuye ndonka umuryango wanje nkomokamo wa data nkujije imyaka 25, ni umwaka urangiye w'2018. Narega Olivier, wotubwira ibikorwa uri kurakora kugira ibi bintu bise n'ibigabanuka cyangwa bitorerwa umuti, kuko ari ikibazo gikomeye muri societe. Habariho équilibre mental bikenewe, niho n'abana bashobora gukora bashobora kwiga neza. Mu ducira mu mayange y'icyo gikorwa uri kurakora. Murakoze cyane kuri icyo kibazo. Bitewe n'ubuzima nakuriyemo nabonye ko butoroshe, navuye nipfuza gushinga une association yofasha abana bahuye n'icyo kibazo bariko bakurira muri ubu buzima bwo kutabona ukuntu bobaho, bwo kutaronka umuntu abitaho, bwo kutaronka uwo bokwita umuvyeyi. Ndahezanira ino association ndayita izina rihamagarira uwo ari we wese kwitaho no gufasha umwana yahuye n'ikibazo nk'icyo. Association nkuko mwabivuze yitwa Be Parents Foundation, ni kuvuga ihamagarira uwo ari we wese ko yoba nk'umuvyeyi w'abo bana. Bano bana bagira ikibazo gikomeye cyane, iyo batarose ubafasha kenshi usanga ari baca baba ababandi bakaja kuba abanywara umugi, mugaho ugasanga bari mu ngeso nyinshi mbi cyane zitandukanye. Kubera iki? Nta cerekezo cyo kubaho, nta buzima babona, ntibabona ukuntu bobaho. Naje vraiment ibi byaranshikiye igihe ndabona ko mego nova mu gihugu cy'u Burundi ngahunga ntagira n'icyo mpunze, nkumva ko nokomoka gusa nkava kubera ntabone neza ukuntu nobaho. Nico kibazo rero gikunze guhura na bano bana iyo batarose ikintu kibitaho niburi ngo bige, biragorana cyane ukuntu babaho. Baca babahara abantu bihevye, imbere benshi barashobora no kugira akantu kihungabana mu mutwe kamwe bita trouble mental, ariko ni by'ukuri uwo ari wese yahamagarirwa kubafasha. Mu byo tusanzwe tubafashisha, turabafasha kugira ngo bige, kubera ko twasanze ikibazo nyamukuru bano bana nibaramuka batize bizogorana cyane. Batandukanye n'imfuvyi, kuko imfuvyi nubwo ishobora kugogwa igogwa ifite izotorana, ariko no mwana mu gihe yoramuka atize byo mugora cyane, azoca uwandi azoja he. Ariko kandi mwibuke asanzwe ari mu gihugu avukamo. Ni nayo ntumbero yo naciye nshiraho noshiraho rino shirahamwe tukabafasha bano bana kwiga, noneho no kubavuza. Hama ikindi naco tugashiraho twarashizeho ibintu bita counseling cyangwa écoute, tukabumviriza kuko kenshi usanga mu mutwe bafite ibibazo bishaka kumera nk'ihungabana. Rero iyo turiko turaganira benshi baragira ihumure, ituze, maze umwana akaja ku ishuri yumva ko bikunda. Yego, hama Imana nidufasha association ikabandanya bije imbere, nuko twifuza gukorana n'umuavoka ihora dufasha kuburana imanza za bano bana, kuko benshi nukuri barabura abavyeyi babo kandi bahari, bitewe nuko usanga
hariho abagabo no kwita abagabo batari bo, abagabo usanga bagenda baratera inda abakobwa aho bageze, ugasanga kubera ko bishika benshi bakaba bafite imiryango yabo bakumva ko umengo bumaramara hamwe boja kwemera ko bafite abandi bana hanze kandi basanzwe bafite abapfasoni n'imiryango yabo, bahitamo kubihakana. Rero tukavuga duti igihe nitukorana n'uno muavoka nukuburana izo manza, noneho bano bihakanye abavyeyi babo abana babo bakabakira, bano bana bakava mu gifuri bakareka kubaho banyegejwe bakaja habona. Abandi bashobora kuba bari bameze nk'abo bwa bageze aho bageze, hari ico babarira? Ico nosaba abantu bose babishoboye n'amashirahamwe dufata mu mugongo, kuko twebwe ubwacu ishirahamwe ryacu risanzwe rikiri ritoya kandi rifasha bakeya, rigafasha n'ibintu bike kubera nyine atabushobozi dufise. Hari abana benshi tuzi bari muri kino kibazo ariko tudashobora kubafasha kubera atabushobozi dufise, ariko ku by'ukuri barakeneye ubufasha. Abandi nogira icyo nsaba ni abantu bakuze muri zino kondisiyo zitoroshe, abantu bahuye na kino kibazo ariko uno munsi bakaba bafise aho bigejeje, bibuke abana batoya babo bariko baca muri kino kigeragezo cya kino kibazo. Nuvuga ko bano bana by'ukuri tubabe hafi, barakeneye ubaremesha, barakeneye ukwiga kandi barakeneye koko ubigisha bakagira ituze. Murakoze. None ga Olivier, urabona kugira umwana abeho bisaba abantu babiri, kandi abo bantu babiri ifuko baba bafise gushaka ko uwo mwana bamurera hamwe cyangwa banaho batamurera hamwe umugabo akabamenya. Ubabwira iki? Icyo nosaba abantu bose babishoboye n'amashirahamwe dufata mu mugongo, kuko twebwe ubwacu ishirahamwe ryacu risanzwe rikiri ritoya kandi rifasha bakeya, rigafasha n'ibintu bike kubera nyine atabushobozi dufise. Hari abana benshi tuzi bari muri kino kibazo ariko tudashobora kubafasha kubera atabushobozi dufise, ariko ku by'ukuri barakeneye ubufasha. Abandi nogira icyo nsaba ni abantu bakuze muri zino kondisiyo zitoroshe, abantu bahuye na kino kibazo ariko uno munsi bakaba bafise aho bigejeje, bibuke abana batoya babo bariko baca muri kino kigeragezo cya kino kibazo. Nuvuga ko bano bana by'ukuri tubabe hafi, barakeneye ubaremesha, barakeneye ukwiga kandi barakeneye koko ubigisha bakagira ituze. Murakoze. Arakoze cyane kuri iyo temonyanja duhaye. Wow, byari n'ibintu byumvikana uko bitari byoroshe, mugabo igikorwa ariko arakora ni cyiza cyane, ahubwo abantu bo bavyumva bashobora kuba barabiciyemo ceka n'abandi bavyumva ko bikenewe yuko hari ibintu byokorwa kugira ibintu bigende neza. Iyo nimero yiwe murayibona hasi, eka naje murashobora kumbarira twobibafasha. Murakoze rero, mugira ibihe byiza. Hami video icambere cyo kugira ufashe no kwishika kure, yitanga ahantu hose, hanyuma abantu bashobore kuje hamwe bagire ikintu bakoze. Murakoze cyane.